abantu batuvuye ko, abantu badutaye bazotugarukira. Uzoba umwaka wo kurya ivyeze tutarimye. Tuzorya ivyiyejeje, ibintu vyimeza, vyacimeza. Imana izokoresha ubuhanga bwayo itugaburire, itwambike. Ego nibisigwa tutazokora, tuzokora, ariko tuzobona ibirenze ivy'inguvu twakoresheje. Nuco hagarika kuja kurima ngo Imana yavuze ngo nzoga ivyizanye. Genda urime, genda udandaze, ariko uzoronka impera irenze uko uzoba wakoze. Ari ukuntu ivyo uzokora Imana izobihezagira, ivyo uzokora Imana izobisukamo umugisha, ivyo uzokora Imana izobisukamo umuhezagiro. Twari duke Imana itugwize cyane. Mu yandi majambo, uyu mwaka turimwo tuzoba ko igikundiro c'Imana, tuzoba ko favere y'Imana. Imana izodutonesha twemeza abantu badukunde ku nguvu, abantu batugirire neza ku nguvu. Haleluya. Uzukora icyo ushoboye, icyo utashoboye Imana izokigukorera. Ntabwo vyumvise. Umunsi umwe arakantu kigeze kuntangaza. Nari ndiko ndakira abantu ngaho muri biro, hanyuma umuntu ndiko ndakira ndabona ko ashonje. Hanyuma nta mafaranga nari mfise. Nari mfise ibihumbi 2000. Hanyuma asohotse nuvijwe irambujije amahoro, timukurikire umuhe ayo 2000. Ndagenda nduguru, hajya nuguruye ngo ndayamuhe. Mutana n'umuntu yinjiye agarutse nawe azanye envelope irimo 20000. Bako wa muntu mejeje kumuha 20000 a 2000, nzambona wa muntu nawe amaye ibihumbi 200. Bwabo ndi gukorera Imana, nuko Imana ihemba ikibiriraho. Imana rero yambwiye ngo uyu mwaka izobahemba ikibiriraho. Haleluya. Ndashima Imana. Giye twari ngaha muri veye, ari abantu babiri nahaye 20000 muravyibuka. Imana yaciye impemba ibihumbi 500 vyihuse. Naciye ndagura trepied mu nzu y'Imana yo gushira kopia. Haleluya. Imana yacu ni Imana ihemba. Ibihumbi 40 byaciye bima ibihumbi 500. Ndavuga ati aya mafaranga ntabwo ndayagura costume, ntabwo ndayagura ibirato, reka ndayagure trepied izokora mu nzu y'Imana. None Imana yabikoze, naciye no kuri nongereza yandi 200000 ngo trepied 700. Cyo kintu ndagishimiye Imana ko ihemba, yahembye ikibiriraho. Muri iyi ndwi nyene, indwi itararangira, Imana ikirabikora. Aka kanya rero natevye nari nagiye kuyirondera. Nari mfise ubwoba bw'iyo kamera kwishobora umwanya n'umwanya kuzokwikubita hasi. Ubu nihagaze neza. Imana rero ihemba neza. Ntuzureke gukorera Imana ngo none ndagutuninda ndadutanga ibyo bizogenda gute. Imana irafise ingene izoguhemba. Haleluya. Irahemba kandi ihemba neza. Dusome ijambo. Turavugana ku ijambo riri mu byahishwe Yohana 1:8. Riravuga ngo jewe ndi Alpha na Omega, ni ko Mwami Imana igize. Iriho kandi yamyeho kandi igirize niyishobora byose. 21:6 aravuga ngo ndi Alpha na Omega, itanguriro n'iherezo. 22:13 aravuga ngo ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. Amen. Niri jambo Imana yashize ku mutima, shaka tuvugane kuri iri jambo rivuga ngo Imana igushiriyeho intango nshasha. Intango nshasha Imana. Utanguranye n'Imana umwaka, utanguranye n'urufatiro rushasha. Imana iravuga ngo ndi Alpha. Shaka tuvugane kuri iri jambo rivuga kuri Alpha. Alpha Imana. Uyu munsi wa mbere uje hano,
indwi ya mbere y'uku kwezi kwa mbere muri uyu mwaka, Imana yemeye kukubera intango y'ubuzima bwawe. Izoba intango itanguranye nawe kandi izosozerana nawe. Ibyiherezo reka tubireke, ariko reka tuvuge intango. Intango yawe izoba nziza. Uku kwezi kwa mbere uzobona ineza y'Imana. Uku kwezi kwa mbere uzobona imikorere myiza y'Imana. Uku kwezi kwa mbere uzobona gutabagwa kw'Imana. Munyumvirize ndababwire, uku kwezi kwa mbere uzobona amasiripurize avuye ku Mana. Uzobona amasiripurize avuye mu ijuru. Imana ishizeho intango nshasha. Imana ishizeho urufatiro rushasha. Imana ishizeho urugezo rushasha ku buzima bwawe. Haleluya! Ejo nafashe umwanya wo kubaza Imana, ndabaza Imana, Mana, wifuza iki muri iyi ndwi ya mbere? Imana irambwira ngo nifuza gutangurana namwe, nifuza kuba urufatiro rw'ubuzima bwanyu, nifuza kugendana namwe, ndi arufa ku buzima bwanyu. Nije mfise urufunguruzo ntanguranye namwe, nije nabugururiye, ni najewe nzokugara umwaka urangiye. Ntabwo mubyumvise muhamusamuye. Haleluya! Ndi arufa na omega. Niwe arufa ku buzima bwawe. Nugira ubwoba, izokurinda. Nusubire guhagarika umutima, izokuzitirira uku kwezi kose uzokumara. Mureke ndababwire, abarozi nabo baragira arufa, baragira intango, bakagira gahunda, amaplan, amastrategie yo kugira ngo bice ubuzima bw'abana b'Imana. Babikora mu kwezi kwa mbere. Bibiliya iratubwira mu gitabo cya Esteri ngo mu kwezi kwa mbere abarozi, abapfumu bagira ubupfindo bubereka ko abayuda bazopfa mu kwezi kwa 12. Babikoze mu kwezi kwa mbere. Imana nayo ikoze ubupfindo bukoze mu kwezi kwa mbere, bwerekanye yuko uyu mwaka wose Imana izogendana na atakuongoza. Haleluya! Imana mu ijuru nayo yakoze ubupfindo. Ubwo bupfindo bwerekanye ko izoba Imana ya. Ubwo bupfindo bwerekanye ko izokugaburira. Ubwo bupfindo bwerekanye ko izokwambika. Ubwo bupfindo bwerekanye ko izogutabara. Ubwo bupfindo bwerekanye ko izokubera Imana. Mungu akubariki. Imana izoba Imana yawe uyu mwaka wose. Ntabwo muri ko murabyumva. Intango ibaye nziza. Intango ibaye nziza. Urufatiro rubaye rwiza. Bibiliya avuga ngo itanguriro ryo kubaka ko rirakomeye. Byanditswe ko ngo Uwiteka araza abiwe. Imana irakuzi izokugirira neza, humura. Reka guhagarika umutima wawe guhagurukiye mu kwezi kwa mbere. Nyumva ndakubwire, uzobarondera ubabure abari bahagurutse ngo bakwice, bakunige, bice ubuzima bwawe, bice abana bawe, bice urugo rwawe. Abo muri uyu mwaka bazogenda bahidikiranira imbere yawe. Bazogenda bahidikiranira imbere yawe. Abansi bagomba kukugirira nabi, habatakufanya kitu. Sema haleluya! Ndi arufa. Niyo jambo Imana yampaye kubaha. Uza kukubaza ngo mwaronse ijambo ryahe, umubwire ngo Imana yemeye kutubera arufa. Yemeye kutubera arufa. Yemeye kuba intango y'ubuzima bwacu. Iyi ntango ibaye nziza, n'iherezo riba ryiza. Iyo umuntu agiye kubaka inzu ndende, atangura agakora arufa neza. Atangura agakora itanguriro ryiza, agakora fondasiyo ikomeye. Namwe Imana idushiriyeho fondasiyo, idushiriyeho urufatiro rukomeye kuri twe. Mureke dukorere Imana bene data. Haleluya! Ubushize kwa kabiri gihe twari muri veye, nari nagiye gusengana n'abantu babiri. Turiko turasenga, Imana inyereka umwe muri abo bantu, mbona ariko arambikwa amapete. Yambikwa amapete, mbona umuntu amwambika amapete ku bitugu. Ijwi rirambwira ngo urabizi icyo bisobanuye? Ntabwo ati oya sinobimenya, kiretse usobanuriye. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo yabaye intwari uyu mwaka wose.
yakoze ibikorwa byanshimishije, nanje ngomba kumushimira, ngomba kumukorera ibintu bizomunezereza. Iyi 2025 izomubera umwaka wo kunezerwa. Ndashaka uyu mwaka turimo Imana izigenda ikunezereza, igenda ikunezereza, igenda ikunezereza, igenda ikwereka ineza yawe ku rundi rwego. Haleluya. Ngo ibikorwa yakoze byabaye ibikorwa byanshimishije, nawe uzokora ibikorwa bishimisha Imana. Haleluya. Imana izokurinda nshuti. Si kuvuga ko abansi batazoza, abansi bazohaguruka bakugwanya, ariko bazosanga uri muri novuga gute, muri blende irengeye blende za zindi z'abanyamerika canke z'abarusiya. Uzobura hano muri blende unyegeje upfutse, ibizohaguruka kukugwanya bizokwiboma kuri iyo blende, bizokwiboma kuri ico kintu kizoba kikunyegeje. Kandi si wowe gusa, nabawe. Uyu mwaka turimo kubatazi Imana, ku bantu badasenga akantu mu kanota ahantu, uzobabera umwaka ugoye. Muranyumva? Ku bantu batazi Imana, ku bantu batazi ibanga ryo gupfukama, uzobabera umwaka ugumye, uzobabera umwaka ugumye. Ariko ngo ku bantu basenga, muze mwongereza amasengesho cyane. Nibinagorana akaba ibintu biteye ubwoba, Imana izozikwibira akabange kubwire ngo uyu munsi guma mu nzu, uyu munsi reka kuja ku kazi, uyu munsi reka gusohoka, hari ibyago runaka, ijya modoka reka kuyinjira, hajya ahantu reka kuja kuyinjira. Hazoba ibintu bitera ubwoba abantu, ariko abazi Imana bobo bazogenda basimba imitego, basimba imigozi, basimba ibibazo. Haleluya. Uyu mwaka numwaka bisaba ko abasenzi basenga cyane. Uyu mwaka utuhishiye ibintu byinshi bishobora kutaba byiza ku migabane, ku makontina. Haleluya. Mu miryango zoba ibihuhusi byinshi, hazoba ibintu byinshi bigoye, ariko ku bantu begera Imana bo bazobirabisha amaso, bazomera nka Elisa ngo igihe bari batewe n'abansi, Gehazi yaraje aramubwira ngo karabaye databuja turapfuye. Elisa aramubwira ngo yaba waruzi imikogoti tugose, ingabo z'Imana zitugose, ngo abwira Imana ngo Mana, ngo uyu mugabo atagira ukwizera, mwugurura amaso arabe ingabo turi kumwe. Ngo akinguwe amaso abona ingabo zibakikisha. Ku ruhande rwa bamwe bari bafise ubwoba, ariko ku ruhande rwa Elisa yarahagaze neza. Imana izobaha guhagarara neza, muhagarare neza mu kwizera, muhagarare neza mu biteye ubwoba. Umva, niwagera ahantu ukabona isuriranya ribaye ryinshi, ntuzugire ubwoba. Imana izoba yitangiye imbere yawe, izoba iri kumwe nawe, izoba ari arufa ku buzima bwawe. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, Imana irinda Abisirayeli ku manywa izuba ntiriza. Imana izokubera amaso mu ijoro, igukingire ku murango izuba, izogupfuka mu ijoro, igupfuke no ku murango, izogukingira mu byose, igukingira mu bikomeye, izogutabara abanje, ikugaburire mu gihe cy'impore, ibane nawe, izokwitaho. Haleluya. Twaravuze ngo uyu ni umwaka wo kwimbura, ariko ukwibaza ati none ibintu bizoba bimeze neza, bizoba bimeze neza gusa. Oya, hari ibintu bizoza bitameze neza. Kubatazi ibanga ry'Imana bazogira ubwoba, ariko mweho. Haleluya.
sinzi ko mwibuka mu kwezi kwa11 mengana mu kwa11 cyangwa mu kwa12 mu ntango niho nagize indwi ndiko ndabigisha kwijambo rivuga ko bakikimenyetso. Muragibuka? Imana yambwiye ngo basengere, ndibuka ko nafashe umwanya wo gusengera igrize yose kugira ngo Imana ibadome ko ikimenyetso cyayo. Ntabwo bijya bintu nabikoze gusa bisanzwe, ariko byari bifise gahunda. Imana irifuza ko muba ikimenyetso cyane no mu gipfungu cy'abandi bantu benshi, mu kipfunge cy'abantu benshi, aho uzoburi azoba hari ibibazo n'intambara n'amagerakezwa, wewe Imana yo mwijuru izi guselectionnemwo ikurobanuremo igukingira gutabare. Abandi bariko bararira, abandi bariko barirukanwa mu buzi. Kandi babwira abantu mukora mufise ubuzi butandukanye, mukora bwa leta n'ahandi, muzobona mu masosiyete atandukanye mwamwe bagabanya abakozi. Ariko mwebwe musenga, izina ryawe ntabwo bazorikomakoma, izina ryawe rizorindwa, izina ryawe rizozigamwa, Imana izogucingira. Abandi bazokugwa mu kazi, ariko wewe uronke promotion. Haleluya. Na ibiciro bizoduga gute? Ikiro cy'umuceri kikagura n'ibihumbi 10, wewe ntuzokwigera ureka kurya. Na ikiro cy'inyama kizogura 100, wewe uzoguma ukijya. Na umva uko ibintu bizoduga, namwe baduza, namwe bapandisha, namwe bazamura, namwe bazamura. Kandi babaza umuceri wo n'ugura 500 waho ndusanzwe nene mu burya. Aho mukora amaroveni, aho mukura amafaranga hariyongeye, nani muguma mufungura. Naho bizozamuka, bizamuka nawe kuzamura, biduga nawe kuduza, biduga nawe kuduza mu Burundi rugezo. Haleluya. Ari ukuntu ku bantu basenga nyavyo, pana bya bindi by'idini, abantu baza mu idini gusa, baje mu idini, abantu bazokwegera Imana bakagororoka bagatungana, Imana izobaha igikundiro cyayo kibabeko. Usange ubona umuntu azanye agafuko k'ibiro 50 kifu takira, ubona umuntu azanye agafuko k'ibiro 50 by'umuceri akira, ubona umuntu. Haleluya. Nkunda kuvugira ijambo, umuntu niwe abona guhaye ikintu si bazoba kiguhaye. Wowe no guhamahera gute? No guhajewe nanje ndayakeneye, ariko inene nayaguha uzomenye ngo ni Imana yankoze ko yankoze ku mutima. Nuzovuga ngo pastor arakundana ngo tangure kuntera amashugu bwa mbere, uzonzo yatera Imana amananje yantera ubugira kabiri. Haleluya. Kuko ni Imana izigakora ku mutima w'umuntu. Amen. Nimba unkunze si wowe wankunze, ni Imana yatanguye kunkunda ubwa mbere. Nimba ungiriye neza, ni Imana yatanguye kunyumvira ku bwa mbere. Ndabinginze uyu mwaka Imana izabere arufa. Haleluya. Abantu mu ngo zabo bitameze neza, uyu mwaka Imana izitumbereza ibintu neza, izizana ubumwe, izibahuze, izibamatanye, izikora ibintu byiza ku buzima bwawe. Narinze uyu munsi tiko umunsi wa mbere abantu baraza gukubita hazime, ariko kandi hazime. Abataje sibo turaba wewe waje. Imana yandika imbere y'izina ryawe ivuga ngo nzokubera arufa, nzokubera intango, nawe uzogukomakoma, nawe uzokunyiganyiza. Abazokunyiganyiza ntibazogushobora, abazokuroga ntibazogushobora, abazogutega imitego ntibazogushobora. Reka mvugane n'abakozi b'Imana muri teraniro. Iyo mvuze abakozi b'Imana arige mwumva ngo ba pasteri, ngo ba diakoni, ngo bande. Ariko nawe uri umukozi w'Imana ku rugezo rwawe. Hari ukuntu abantu bakorera Imana bivuye mu mitima, Imana izobashiramo akamoteri ko gukorera Imana. Wumve motivation yindi yo gukorera Imana, wumve izindi imbaraga zo kwegera Imana, wumve izindi imbaraga zo gusenga, wumve bwiza. Ndagusengera uyu mwaka ngo Imana izi gucajinge, izi gucomeke muri prise yitwa amasengesho. Haleluya.
kwima uze wumve uwundi muvuduko wo gusenga utigeze ugira imyaka yose y'ubuzima bwawe. Wumve uwundi mubyuro, wumve reveye itari bwigere ibaho muri wewe, wumve amacambo asukwa muri wewe utari bwigere wumva. Yo! Sema haleluya! Imana izibikore. Haleluya. Imana izibikore. Wumva ushake bwo kwegera Imana. Wumva amasengesho. Nimba wari usenga mwijoro ugasenga iminota 10, utukubita amasaha 2, uvyuke saa 9, uvyuke umva wisonzeshe birenze ugeze kwisonzesha. Wumve winjiye mu rundi rwego, wumve winjiye mu yindi dimension ku buryo. Haleluya. Imana izi kwishimira ku buryo mwijuru ikwirata. Kanabwo mukumvise. Abantu babiri ngo bigeze kurakarira Mose. Abantu babiri barakariye Mose, Aroni na Miriyamu. Kubera iki? Imana yamuhaye amavuta. Hari igihe Imana ishobora kuguha n'amavuta agahagurutsa ishari. Umva, nubundi bari kugira atanayo ufise. Izi yaguhe bashake bagira ishari, nubundi barakugira ishari atanayo warugira. Imana none izi yaguhe ukoreshwa ibihambaye kandi reka ndababwire nushobora kuba uri kurakorera Imana neza ukoreshwa ibikomeye ngo abantu bareke kugira insigo n'ishari n'urwango. Baze bahaguruke ariko uzoba dominate. Miriyamu yidodombera Mose. Akatareko akagahungu karatwifatiye karatwifatiye kadushira mu gwara. Wewe peti uribuka ndagukura mu mazi, amazi agiye kukuniga nkagucunga nkakurinda. Ubu rero watanguye kwigira prophete, grand prophete. Acha mambo gendo hanurira abandi. Ndi umuhanuzi rimwe na rimwe yari gatagira icubahiro wawe. Haleluya. Ndi utagira icubahiro wanyu kababwira je bujyana nakijijwe burya je n'umukozi bati cyane ubwo bakozi bw'Imana kubera barazi ingene uhirira usinziriye. Ti wewe uhirira mu ijoro, wewe utogota mu ijoro, wewe amafuta yawe intege nke zawe turazizi. Imana ntabwo ikoresha abanyembaraga, Imana ikoresha abanyantege nke. Ifata abanyantege nke ikabahindura abanyenkomezi. Wewe meri inkomezi, emeri intege nke zawe bizotuma uba umunyembaraga. Haleluya. Haleluya. Muri uyu mwaka Imana aruturiba udusource tubiri Imana iguciriye muri uyu mwaka uzokubera umwaka mwiza. Haruturiba harudusoko tubiri Imana izanye mu buzima bwawe. Tuzogera mu kwezi kwa 4 umaze kubona kamwe. Imana izokugirira neza. Uyu mwaka uzoba mwiza kuri wowe gusumba uyu mwaka duhejeje. Hari ukuntu Imana izokora ibintu mu buryo bw'ibifadika, mu buryo bw'ibigaragara, mu buryo bw'akazi, mu buryo bw'ibikorwa. Ukuntu Imana izogenda ikugirira neza. Imana ikugiriye neza. Shaka ukiyicarira. Hari intambara duse Imana ihagaritse hariya mu kazi. Hari intambara zari zigiye guhaguruka hajya ku kazi. Bituma n'akazi gahagarara. Imana irambwiye akubwire mwakariya akazi ukora Imana yo mu ijuru ikugwaniye intambara. Hari intambara Imana igwanye, izo ntambara zotumya akazi gahera. Ahubwo hari abantu bazokurwa mu kazi bari bafise umugambi mubi kuri wewe. Abimana izobakuru uzobabona bagenda.
ibyo bizokubera ikimenyetso mu uyu mwaka. Uzobabona bagenda, abo bazoba bari muri gahunda y'abantu bari bashaka kugira ngo uje muri crise. Tuzamura icyubahiro ku mwami wacu Yesu. Haleluya. Abumva ko Imana izobabera arufa nimuzamure haleluya. Tuze tugaruke hano mu kwezi kwa12 twirata Omega, tuvuga ngo Mana wabaye Omega, wabaye Omega, niwe ufise iherezo ryacu. Uzikurinda Mana we, Mana we, uzikurinda Mana we, uzikurinda waraturinda, uzikurinda Mana we, uzikurinda Mana we, uzikurinda Mana we, uzikurinda waraturinze, waraturinze, waradutabaye, uzikurinda Mana we, uzikurinda Mana we, Mana we, warinze ishengero, uraritabara, Mana we, uzikurinda Mana we, uzikurinda Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, uzikurinda Mana we, Mana we, uzikurinda Mana we, warinze abaririmbyi, uyu mwaka wose urawurinda, urabarinda, rinda abaririmbyi, urinda ishengero, urinda abakozi. Mana Mana uzikurinda Mana we, Mana we, uzikurinda Mana we, uzikurinda. Tariki ibiganza tambazima biduhezagire, tariki ibiganza tambazima biduhezagire.
gutabarwa ndayumva, imirindi yo gutabarwa ndayumvira ikirahinda, imirindi yo gutabarwa ndayumva, imirindi yo gutabarwa ndayumvira, imirindi yo gutabarwa ndayumva, imirindi yo gutabarwa ndayumvira ikirahinda, imirindi yo gutabarwa gutabarwa ndayumva, imirindi yo gutabarwa ndayumvira ikirahinda, imirindi yo gutabarwa ndayumva, imirindi yo gutabarwa ndayumvira ikirahinda. Urashobora gutamba, urashobora gutamba. Moyo wangu, sifa mupesi. 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 Yesu, kimbia kidogo. Sema hallelujah. Sema amena. Sema hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Imana izoguhishimye mu kibanza kitari cy'amashimwe, mu kibanza kitari cyo kuvuga neza, ari kuvuga ngo aha hantu ndahaboneye Imana, aho nari natezwe imitego y'urupfu ndahaboneye Imana. Mana ibahezagire cyane. Twakomera Yesu amashimeshi. Mwicare gato. Ariko umuntu akarafashwa n'ijambo ry'Imana, yumva ari mu kirere cy'Imana.
Yesu shimwe. Ndi Arufa uwa mbere n'uwa nyuma. Ndi Arufa uwa mbere. Ni Imana igiye kukubera iya mbere. Uzigira iya mbere. Uzigira iya mbere. Uzishira imbere. Aho uzoja hose Imana uyishira imbere. Uzopanga gukora uyishira imbere. Uzogenda ubona ibintu byiyugurura. 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 Haleluya. Haleluya. Ingumba zizovyara. Abakobwa bazokubaka. Mariya ajabe meza. Haleluya, haleluya. Ingendo zuguruke. Ama promotion yaboneke. Abane baduze, Imana itanga ubuzi. Imana babazi. Igihe Imana yashira hejuru Yosefu, mbega Potifari niho yari? Namuka Potifari niho yari? Baragiye batamugasho baravuga ati tumushize yazoborera yapfire. Ariko igitondo kimwe mubariki sana. Igitondo kimwe baza babona aracomotse na security na protocol aracomotse. Haleluya. Ntukironderera icyubahiro, ikimana bari yikuronderera icyubahiro. Tukabwira abantu ngo nkunda ngo nyubaha. Wewe bwira Imana ati Imana wewe gusa bikore. Yabikoze ubona abantu bakomeye, abantu bahambaye. Kubwira ati wombera umugenzi. Wombera inshuti. Haleluya. Reka mvuge iki kintu mu nyumve. Aho ukora cyangwa aho uba hari abantu bazokizwa utababwiye Yesu. Ariko ibyo Imana izo gukorera, Imana ikagukoresha, bazokwemera Imana yabo. Bavuga ati Imana ya naka tuyikurikire turemeye. Niyihindura amateka. Uwari umushumba karomani nta kimwe kimunanira ategeka ibihe. Haleluya. Niyihindura amateka. Uwari umushumba karomani nta kimwe kimunanira ategeka ibihe. Niwuhindura amateka. Uwari umushumba karomani nta kimwe kimunanira ategeka ibihe. Imana izitegeka ibihe, itegeka ibirere. Tegeka ibirere. Uwari umushumba kabumwami nta kimwe kimunanira ategeka ibihe. Niwuhindura amateka. Uwari umushumba kabumwami nta kimwe kimunanira ategeka ibihe. Imana izitegeka ibirere, izitegeka abantu. Bavuga ngo dukurikije ingene twakubonye, ingene watanguye kuja gukizwa umeze, ni ingene ubuzima bwawe bumeze ubu, turemeye Imana yawe, turagiye kuyikurikira. Haleluya. Wa mugabisha w'ingabo umwe yabamba Yesu
nta muntu yamubwiye ubutumwa ngo ariko abonye ibibaye akabona ingene isi itigita arizera aravuga ngo ndemeye uyu ni umwana w'Imana. Nawe ivyo Imana izo gukoresha bizotuma abantu bemera kuri umukozi w'Imana. Imana ibahezage. Ngomba dusenge, fata akanya gatoya gusenga hanyuma tubareke mutahe. Amen. Umuntu wese ari hano yumva akeneye gusengerwa, yumva ko ati genda afise ikintu nkeneye ko Imana yonkorera kuri uno munsi nka Arufa, aze hano imbere hagarare just gusa dusenge. Uwo bikunda ko muza kikiganza ndakimukoze ko bidakunze nta kibazo, ariko wumve ko kiganza kizoba cagukoze ko. Ni uhindura amateka uwarumushumba kabumami ana kimwe kimunanira ategeka ibihe. Ni uhindura amateka oh mana wa uwarumushumba kabumami ana kimwe kimunanira ategeka ibihe. Iwuhindura wari umushumba kabumami nta kimwe kimunanira ategeka ibihe. Iwuhindura amateka wari umushumba kabumami nta kimwe kimunanira ategeka ibihe. Imana ije kuguhindura. Ni uhindura amateka wari umushumba kabumami nta kimwe kimunanira ategeka ibihe. Usenge Mana, usengera ubwira Imana ngo Mana uyu munsi wa gatandatu wa mbere gira ikintu maye kimbera Arufa. Iyo ubundi watanguye gusenga, watanguye kuvuga, watanguye kuzamura ijwi ugasenga ukayibwira uyu mwaka uzotubira umwaka wo gusenga mu mbaraga. Usikuwe mwaka wa kupembereza uzoba umwaka wo gukubita ku ntego, uzoba umwaka wo gukubita kuri objective. Senga duze ijwi ryawe. Moyoni nimempata Yesu, moyoni nimempata Yesu, moyoni nimempata Yesu, moyoni. Mana ihambaye, Mana igira neza, ndiko ndasengera abana bawe ndabahezagira. Uyu mwaka yisamedi ya mbere dasenze ngo hagira ibintu zitura, hagira abantu zitura, hagira ubuzima zitura, hagira ibintu bikomeye ukora rataya mando. Tegeka ibihe Mana, tegeka ibihe. Senga utegeka ibintu, senga utegeka ibintu, senga utegeka amateka, senga utegeka ubuzima bwawe, senga waturira ubuzima bwawe, senga umenagura ibyakononye, senga ushwanyaguza ibyagushwanyaguye. Robo sheketekete, robo sheketekete. Ndahezagira ubwoko mwa, ndahezagira abana bawe Yesu, ndahezagira ubwoko bwawe Yesu, ndahezagira abana bawe Yesu, ndahezagira ubwoko bwawe Mwami.
Sheketelema Shakataya Teletelebo Shekete Ritaya Bashaya Rikosia Manu imbaraga n'amavuta manu y'ubushobozi fire fire simplisi tele fire tele bosh kete tele shekete kete kwa jina la Yesu, 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 toka out 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 fire lebo fire 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, tekera 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 murahia 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 yeah kwa jina la Yesu toka abandi mubandanye gusenga letelemo toka letelemo tegeka yebo sheleba taya kwa jina la Yesu achia huyu mwana achia huyu mtoto achia kwa jina la Yesu shindwa rekura murekure 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 toka out out le pash kete 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 le te ndagutulira ndaguturiye ndaguturiye ndagutulira ndakumena ndagushwanyaguza urahiye umuriro wakumanukiye umuriro wakumanukiye uyu n'umunsi wa mbere wa gatandatu wo kubohoka ndavuze ngo abohoke burundu abohoke tutarema power kwa jina la Yesu rekura 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 toka 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 ndakumanurira ku muriro twahawe imbaraga twahawe ubushobozi twahawe imbaraga tumepewa nguvu toka toka kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kubita wazimu telemosh Jesus Jesus muriro wima moto wa mbingu nigustepa ile fire muriro 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 nawasha moto nawasha fire nawasha moto nawasha fire ay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 a nawasha moto nawasha moto nabomoa mipango yote ya kuzimu nabomoa mipango yote ya ibilisi katika jina la Yesu naamuru nguvu za kuzimu naamuru nguvu za uchawi detruiza menagura sambura shkwanyaguza pomora pomora
kubita, kubita, pomora. Destroying a Jehovah way. Pomora. Yebo shekete. Musengere, musengere. Toka. Famuru yumwa. Jesus. Rekuru yumwa. Rekuru yumwa. Rekuru yumwa. Kwa jina la Yesu. 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 Tele shekete. Pache ya moto. Pache ya moto. Setelemo. Naachilia nguvu za Mungu. Naachilia nguvu za Yehova. Naachilia nguvu za mfalme wa wafalme. Hizo ni nguvu za Kristo Yesu. Yeye aliyefufua waliokufa kuanzia zamani wakafufuka. Ndazuye ubuzima bw'uyu mukobwa. Ibyiwe byose ubizure, ibyiwe byose ubigarukane. Mana mu izina rya Yesu. Mana y'ubutware n'imbaraga, Mana y'ubushobozi, Mana ihambaye. Uyu mwaka n'ubumwaka ukomeye, uyu mwaka n'ubumwaka uhambaye ku mukobwa, uyu mwaka n'ubumwaka ntahe, uyu mwaka n'umwaka wa favere, uyu mwaka n'umwaka wo gutoneshwa. Ndatuye bizima repalado za iminia remabisha. Mana mugirira neza mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu naachilia moto, naachilia nguvu za ufalme. Ndarekuye imbaraga z'ubwami, ndarekuye imbaraga z'ubwami mu izina rya Yesu, mu izina rya Kristo Yesu, mu izina ry'ubushobozi. Repara, repara, repara mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bohoka, 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 bohoka. Inama zakozwe ku buzima bw'uyu mwana w'Imana. Rekura wa gitero we. Soka, 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 soka. Arabohoka, 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 arabohoka. Iminsi yo kubabara, iminsi y'agasuzuguro iratembagarira muvako. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mu bushobozi ndatransfer y'umuriro, ndatransfer y'umuriro, ndatransfer y'umuriro, ndatransfer y'umuriro muri iyo nda, ndatransfer y'umuriro, ndatransfer y'umuriro, ndatransfer y'umuriro, ndatransfer y'umuriro. Cyo nibiganza by'Imana byagukozeko, cyo nibiganza by'ijuru byagukozeko. Relelelelelelelele kwa jina la Yesu Kristo. Ubushobozi bwa Yesu. Izina rya Yesu, 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 izina ry'ubushobozi, izina ry'imbaraga, izina rikiza, izina ribohora, izina rihindura ibintu, izina rihindura amateka. Mana ukaneza, Mana urahambaye, Mana uri hejuru y'amajuru, Mana uri hejuru y'amajuru, Mana uri hejuru y'amajuru. Uratangaje kandi urahebuye. Awakwiringi wagitero we uri mu nda y'uyu mudamu. Vayo ubunyene, mvuze ngo vayo ubunyene. Igihe umazeyo kirahagije, igihe umazeyo kirahagije, igihe umazeyo kirahagije. Abandi ko mwarese gusenga, ko mwarese gusenga. Toka, 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 toka
kwa jina la Yesu. Mwakira imbaraga, mwakira ubushobozi, mwakira ubushobozi, mwakira ubushobozi, mwakira imbaraga mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina ry'ububasha, mu izina ry'ubushobozi, mu izina ry'ububasha. Ndarekura umuriro, ndarekura imbaraga, ndarekura umuriro, ndarekura imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Mana urakoze, Mana turaguhimbaje, tugukomeye amashyi menshi, dushima izina ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Komera Yesu amashyi menshi, mwongera amashyi, musubire mu bibanza. Amasaha ndabona aragiye, reka sige tuze tubandanye ejo. Amen. Haleluya. Abari mu kibanza kiri mu bwiza bw'Imana nibatere haleluya. Ukuri uzokorera Imana bikomeye. Imana ibahezagira cyane. Ndaka kubera umwanya kaduhagarike, hanyuma tuzobandanya ejo, kandi tuzobandaniriza muri iri jambo, tubandanye no mu uyu mwanya wo gusenga. Haleluya. Tugiye gufata akanya ko gukorera Imana, gutangira Imana. Dusabe abaprotokole badufashe, tuzanire ama-envelope kubifuza gutangira Imana ikigira 10, babahe envelope. Amen. Kuri uyu munsi wa mbere dukoranye hano, ndasenga ngo Imana ikugururire uburyo bw'amafaranga. Uku kwezi n'uyu mwaka uzokubera umwaka wo kwakira amafaranga. Ntabwo byumvise. Imana izikugururira inzira z'amafaranga, ubone abantu bayaguha, ubone mu kazi bigenda neza, ubone ama mission, ubone ama promotion. Imana yugurura iburyo n'ibumoso, uzuronka amafaranga muri uyu mwaka. Guhera uyu munsi ndagomba kuguhezagira mu buryo bw'inoti. Haleluya. Mu buryo bw'ifaranga. Imana ibasukire. Ndavuze ngo Imana ibasukire. Ndavuze ngo Imana ibasukire mu izina rya Yesu. Bugururire. Noko reka yoza ko protokole natarazana ibiseke. Nanjye ndashimira Imana muri uku kwezi kwa12 Satani yaragerageje kungwanya mu buryo bw'ingwara mu rugo. Abana baragwara, madamu aragwara, ariko nishimira Imana ko icyo gicu cy'ingwara Imana ikiragenda igikuraho. Nukuri ndabishimira Imana. Kandi ikindi kintu mbona ushimira Imana nukuntu Imana yagiye imuza n'abantu b'umumaro kubw'uyu murimo w'Imana, mu buryo bw'ibikorwa bw'amafaranga, bagahaguruka bagakora. Abantu ntari niyumvira, abantu ntari mbona, bakaza bagasapota igikorwa cy'Imana. By'ukuri ndabishimiye Imana. Imana yarakoze. Kandi ndashima Imana ko Imana yakugize umuterankunga wa mbere muri iri shengero. Wewe nyene yakugize manager. Wewe wabaye manager w'uyu murimo w'Imana. Ni wewe wa mbere wabaye umuterankunga, ni wewe wa mbere washigikiye iki gikorwa kikaba kigeze ahantu kigeze. Wikomera amashuri umuntu w'umugabo, umuntu ahambaye, umuntu akomeye ubwami bw'Imana. Fata rero ishikanwa dusenge, turihezagire. Hanyuma twigire kwitegurira umunsi w'ejo. Amen. Ejo no gusenga kubite ibyo mu ntango, kuko intango ibaye nziza n'iherezo riba ryiza. Turagomba intango ibe nziza y'indwi ya mbere. Ejo tuzosenga kabisa ava midi hamwe na après midi. Umva ni imyanya yo gusenga, imyanya yo gusenga, kubohoza abantu. Muri uku kwezi kandi kwa mbere tuzokora 3 jours seke z'amasengesho, amisi 3 yo kwisonzesha. Tuzozikora mu ndwi ya nyuma ihereza uku kwezi. Tuvuze turambarare hano imbere y'Imana, tuhirigwe tuharare, tuhirigwe tuharare, tugire urufatiro rwiza mu uyu mwaka. Imana izigufashe iyo myanya uzoyibemo.
kandi abinginze ejo mutumire abantu, mutumire benshi, mutumire abashoboka ku munsi w'ejo baze dusenga Imana tubohoze ibyacu. Kadusenga. Data mu izina rya Yesu ndasengeye amashikanwa nibigira 10 bihezagire mu izina rya Yesu. Amen. Kaze mukorera Imana. Moyoni nimemupata Yesu, 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 moyoni. Imana ibahezagire. Murakoze gukorera Imana, murakoze gutangira Imana, iryo shikano ryawe Imana izigibuke. Hanyuma na hejo mujana umugisha w'Imana, mutume abantu, mwandike mu magroupe, mubabwire ngo ejo n'umunsi wa Mungu wa mbere wo mu rukwezi, umuntu wari we wani intambara ejo azaboneke. Haleluya. Umubwire ujye ubona ari mu ntege ngubwete gerageze ejo uze mu nzu y'Imana, uzojana imbaraga zizoguhesha kubandanya ku kwezi kose n'umwaka wose. Imana ibahezagire. Abantu bafise ico bemeye mu ijoro, abandi bariko barakora, batangiye gutanga, nawe tanga urukore. Twababwiye ko ku kwezi kose nuko kwakira ry'amafaranga, hanyuma tugura ibikoresho. Ibintu byo kuja